umva hari ibibazo byinshi nyene mugabo iyo hamaze kuboneka ikibazo umuntu arondera inyishu turagenda turavyiganira umupatiri arabitahura jewe ndashobora kubaraganisha nkabaraganisha nta muntu n'umwe arenze kuri pare na marene ngo abahagarikizi banyu ahari ico numva kirashoboka mugabo ndamusaba nti nta novuga gutyo hana abandi barapibliye ubugeni baba baryohewe nyene barakora ubutumire bagaha abantu ni jewe byose ntavyo nkeneye nihagera ko dutumira abantu tuzorondera urundi rubanza tubatumiramo twumvikana rero ko ducurika ibintu ko bikorwa duhere ku bugeni tuzokore dote mu nyuma iyo dote rero twayifata nka reconciliation ko ariko rubanza tuzoca duhurizamwo ego tuca turabyumvikana ko ntigenda ubivuga iwawe bakavyemera kuja kuba kudakowe urazi ko mu Kirundi iyo basohora umugeni iteka no kumukosha ego nivyo tireka rero urwo rubanza bemere ko tuzorukora nanje ndaja gutekenika muhira ndamenya ingene ndabigenza tusha kumvikana igitunganya ngaho rero muragize mariage hanyuma muragiye kumvisha abavyeyi ivyo mwabayemwo n'ukuntu mwabikoze mwavuze yuko rwabaye urugamba kugira ngo bavyakire mugabo barateba baravyakira barabona ko atakundi nyene vyategerezwa kuba cyane ko bari babazi kuva kera ko mugendanye imyaka itari mike dote rero irageze yoba yarabaye dote canke mwaciye mubiherezaho mbe dote imaze kuba barahavuye barahutsa mu majambo iyo dote yaba gute basaba umugeni yamaze kugenda byagenda gute byagenze gute murakoze wabaye mu bintu bari ibintu tukiri bato twaravuga ngo kugira ibintu by'igihuni ubabyita ngo by'ububandi aragatera umenye n'umwaga bakoresha twogize ibintu tukamenyereye ubugeni burabaye nk'uko mubivutse imiryango irabimenye kwashe bariho bari babizi jewe nije nagiye ntoramwo umuvukanyi umwe gusa kandi mbere yuko nja kubonana n'umuryango niwe nabanje gutuma genda unyumviririze mutama umuyagira uce ku masongo uvuge ko nzovyivugira wumve ingena vyakira abimubwiye ambwiye ati bindira nzoza kubinyibwirira kuko ivyo numva bitaba iyumvire nawe kumva wawe yaragize ubugeni uhari ukomeye papa wawe ntavyatsi mama wawe ntavyatsi abavukanye abajyango bakure bo tubihose mugabo je maze kwigira nibuka ko twaganiriye gushaka saa 8 y'ijoro n'abavyeyi mugabihera duhuje bati twari kubabara iyo twumva ari uwundi watwaye uwundi muri ubwo buryo mugabo ko ari wa wundi nyene mwarashoboye kuronka inzira mu nyuma rero ndongera ndabakorana nyamara rero hajya naho twagize bityo murazi ko mutigeze mumwe kuya mugeni rero naho tubana no wide baragukopesha cyabashe umukopo w'umugeni amahoro y'Imana abakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima turabahaye ikaze mu kiyago mubona tugomba tugirane n'uyu muryango uri imbere yacu uno munsi twatewe iteka ryo kugendera umuryango mubona umugabo n'umugore ibibondo twasanze byafatiriwe n'amashure siho bari ariko ntaco abavyeyi babo turizera ko baza kutuyagira vyinshi kandi bitwubaka reka rero mu nkundire duhikaze bano batumire bacu tubakire hano kumbonesha kure nivyo batwakiriye mu rugo rwabo natwe turabakiriye kuri nombonesha kure kaze ni mutuyagire mbega mushinga ntahe mwoba mwitwa bande yego murakoze cyane jewe nitwa Metusera Sabimbona nubakanye n'ubu mupfasoni
nababwira ngo hava yidondora, nkaba dufise abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ego cyane umushinga ntahe Metusela, mwoba musanzwe muri abakristo? Ego ndi umukristo wo mu ishengero rya Pentecote. Ego murakoze cyane, turabaha ikaze kuri nombonesha kure yacu. Murakoze. Ego mupfasoni namwe mwoshobora kwidondora bariko baradukurikirana? Ego murakoze cyane, nanje nitwa Nezereza Rachel, nkaba nubakanye n'umushinga ntahaza yababwiye akazina kiwe, dufise ibibondo 4 nk'uko yabivutse. Yego mwebwe namwe musanzwe muri abakristo Rachel? Yego umukristo wo mu ishengero rya Katolika. Murakoze cyane, namwe turabahaye ikaze ngaha kuri Axia. Murakoze. Edmo Kwizera nije ndi nyuma ya kamera muriko murumva uru rugo tugendeye ubushize kubakurikiranye ibiganiro bica kuri nombonesha kure hari kiyago umuvukanyi wacu Chancel yagiranye na Rachel ariko aratuyagira ku buzima yabayemo igihe yari yibungenze imbanyi ya mbere. Muribuka yuko nakijya kiganiro mu mpera zacu twahavuye tukabemerera yuko tuzoheza tukabagendera ari urugo rukwiye n'umutambukanyi wiwe ariho ari bose batuyagire. Kuri no musi rero ndashaka ko bano bantu batuyagira baragize urugo rw'iteka, urugo ruhimbaye bavukanyi, ariko kandi ntibasenga hamwe. Je nagomba mbere ku mushinga ntahe ndamubaza, mwabaye aba Pentecote kuva ryari? Murakoze. Jewe simbo nkani ngo je suis protestant d'origine, mugabo twarivukiye mu iryo dini. Twasanze abavyeyi bacu ariho basenga, dukurira mu ndero y'iryo shengero, turabatizwa nk'uko ibiringo bigenda birakurikirana mu madini yose, turaba abakristo kuva mvuka gushika uyu munsi. Ndi umukristo wo muri iryo dini, nta nirindi ndigera njamo. Turakunze kubona abasore kenshi mu guhitamwo hariho utuntu tw'udukritere bihereza biha canke n'inkumi mu guhitamwo ibikunze mbere gukunda kugaragara kenshi ku bantu bakuriye mu byo gusenga cyane, bakunda gushira imbere umuntu babona kumenga barasangiye idini. Mwebwe byaje gute kugira ngo mwiyumvire kuri Rachel mudasangiye ukwemera? Murakoze. Si ikintu corosha, ariko burya ikintu nabonye iyo umuntu hageze ko yubaka canke yiyumvira kubaka, hariho ibimenyetso bimwe adasubira kuraba, hariho amakriteri adasubira kuraba, ahubwo asanga vyabaye akaja kwiga rero ingene bazoshinga urwo rugo, mugabo birengagije canke bakemuye ivyo bibazo biba bihari. Ubundi bwo jewe tuja kumenyana twamenyanye tukiri bato cane, kuko twarigana mu ishure ni kera cane, ngira ngo nko muri 98. Rero twagiye kwiyumvira ibyo kubakana mu bihumbi 2012 niho twubakana. Mwumva ko hari haciye imyaka myinshi. Ico gihe rero umuntu araresha kujya nyene abasore dukunze kuresha, mugabo hariho utuntu utagenda uraraba kumbure kubera tuba tutarakenerwa, ariko iyo hageze rero muca mwicara mugaheza mukaraba ingene mukemura ivyo bintu biba bimeze nk'intambamye muri uwo mwanya. Murakoze cyane. Rachel aje umushinga nawe wanyu kubarondera akiri umusore, ego burya yaraboroheye mudasangiye ukwemera? Nk'uko abivuze muri uyo mwanya, ico ntaco umuntu yiyumvira ko hari, urumva ko hari kare, hari kare, twari tukiri bato. Ivyo vy'ukwemera usanga umuntu atakirekire yarabizi ko we waraba yuko uwo muntu ibindi mubihurije ko umutima wumva umwakiriye, ivyo bindi urumva umuntu ntiyabishira imbere. Yego naramubonye murumva ndamukunda, ivyo bindi ntavyo nashira imbere. None muri shominema yanyu
muba mufise abagenzi mu bagenzi banyu babona mugendana bakabona ko kumbure ego we niwabishize imbere mugabo sinzi ko abagenzi ataco bashobora kuba barabigize ko kugira ngo base nk'ababa intambamyi canke nk'abagabanya inguvu cyane ko bo kwiyumviriye ko urugo rw'abantu badasangiye ukwemera rudashoboka nuko mvuga ukwemera muga twese twemera umukama twemera Imana imwe ego hari ababiyumvira yuko urugo rw'abatari mu idini rimwe rudashoboka nta ntambamyi muba mwarahuye nazo ziciye nko ku bagenzi muri urwo rugendo twagize novuga yuko ahanini ntitwahura nazo kuko urumva natwe nta kibanza twabiha kandi ico gihe ibintu byo guhanahana amakuru ntibyari bwatera imbere gose kandi turi abantu iyo cheminema twayigize tutaguma hamwe umva umwe yaba yiga ndibuka umwe yiga ibuju harageze igihe dutandukana nubwo twiga hamwe twize hamwe imyaka 2 gusa iyo myaka 2 iheze rero tuca turatandukana we yiga Bujumbura nanje nkiki Gitega ico gihe nta matelefone yari bwabeho ni gihe washaka kwandika ikete rikamara amezi 3 mu nzira canke ukaza muri vacances rya kete ritaranashika uravyumva novuga yuko intambamye ngira ntizaba nyinshi kubera no kuvugana ntivyaba ari kirenga ndibuka yuko jewe wewe aza kwishuri kugira ashobore no kuba no mubona nuko jewe nacererwa nk'umunsi umwe no kuvuga we aje kwishuri dimanche vyasaba yuko jewe noca ngenda kwishuri lendi urumva rero uwo mwanya ntiwaba ari muremure ku buryo hoja mu ibindi bintu byinshi wasanga muvuganye ibintu bikenewe gusa hamumwe agasigara kwishuri uwundi akatera agenda nta telefone zariho no kuvuga ako gakete kadashitse mwasubira kubonana no kuvuga nawe vacances igeze kugira ashobore kuba yombona nuko yacererwa gutaha kuko urumva we yataha agana intara ya Rumonge nanje ntataha nzi ni Bujumbura acerewe gutaha uwo munsi umwe rero je nkamusangaho nawe urumva waba ari umwanya muto kuko muri interna babarungitse baca bugara imyango novuga yuko kubera ngira n'uguhanahana amakuru bitari bwatera imbere cyane twarabi bituraba ibyo by'abandi nta kibanza kinini byari bifise ego aho ari kuri wewe sinzi kumushinga nawe wanyu ko wewe atantambamye kubw'abagenzi iyo bayarahuye nazo mu by'ukuri ku bagenzi ntizari nyinshi kandi burya abagenzi mubigira nk'ikiyago gusa akakubaza ati mbe none ko ufise umusheri cyangwa umufiance atari uwo mu idini iwanyu bizogenda gute akiguha nk'ikibazo ntaza kubwira ngo yanga urumva ntibizoshoboka bihebe kuko ntabaza uko wewe ubyiyumvira kubikemura rero ku ruhande rw'abagenzi byaza nk'ibibazo mugabo navyone si benshi wasanga gusa ari ukubaza ati mbe none kumengo muramaze igihe tiko muri ko mwiyumvira iki kumva twaba tuvise abagenzi batubonye umwanya muremure abo novuga ko ahanini ibibazo bisa nibikeneye inyishu byazanana mu muryango mu muryango iwanje kuko ndibukana mutama twarashobora kwisharana turiko turaganira atari kwambwira ngo warahushije inzira wagiye kurondera umugeni atazokorohera ahubwo ari kwambaza ati none mugabo yakunda gukoresha ukajamba ati none mugabo ujya mugeni wawe muzogira ubukwe gute nisho kibazo gusa yakunda kumbaza ubundi bwo mu muryango iwacu nkuko twari tumaze igihe kinini bari bamunsi bari batwara umukatolika ni wabo nka bose mbere natwe iwacu nka twese tukaba abaporoti twabitera inkuru nyene mugabo tutari ko tugira kumengo bariko barantesha cyangwa bariko banyereka bati ntibizoshoboka murakoze cyane Rachel namwe mu muryango byagenze gute nta ntambamye ishobora kuba yarahabaye bavuga bati none uyo muntu ko tudasangiye ukwemera bizogenda gute je novuga yuko nta urumva barakubaza mugabo barambaza
mugabo ahubwo bobo bararaba ati none mbega bizofata inzira iyihe, baribaza benshi n'uwanyegera yarambaza mugabo nanje nta nyishu nabafise, navuga nihagera Imana izoca inzira ibonye ikibereye. Yego kuko urumva nk'umwigeme nta nyishu iri presi nabafise, je nabona umuntu ari imbere yanje nkumva ndamwishimiye. Ivyo bindi babimbaza hataranagera navuga ntihogera basi umuntu azoheza amenye ibikurikira nihagera. Murakoze cyane. Ngaho rero umukama arabungiye ubumwe murabigaragaje. Mbe mwashingiwe mu isengero rya Katolika, mwashingiwe muri Katolika. N'ubundi nguma ngaruka ngaho nyene umuryango wanyu byaraboroheye kwitabira ivyo birori bibereye muri Katolika, kuko mwavukiye muri Pentecote mukayikuriramo ikinjira mu maraso. Sinzi duha umuco twumve ko vyoba vyaroroshe. Ntivyoroshe kuko nkuko tubizi amadini aragira de limite, aragira imbibe, niko nozita imbibe zifatiye ku mico. Buri dini riragira umuco wayo, washaka ridafatiye ku kwemera cyane, ahubwo rifatiye ku ico twokwita iwacu tubyita imbere y'ishengero. Kandi mu by'ukuri ugomba kugira ubukwe biraryoshe iyo ugira ubukwe bwitabirwa n'abantu, ntihabe intambamyi. Rero je intambamyi nyamukuru yari yuko nkuko mubibajije muti mbe ubwo bukwe buzoberahe muri forma iyi. Rero ntivyoroshe ku buryo twaricaranye turabihanahana kw'ivyiyumviro, mugabo haragera aho tubona kumengo ntibishoboka ko je navuga nti none nzoja kugira ubukwe umuryango we wanje utitaba kandi uhari, kumbure ngira nawe kwaruka araja kuvyivugira. Rero birakomera, abantu baba bafise abagenzi nivyo. Jewe harageze igihe mbere mvuga nti je rero ibi bintu mbona umengo ntaho biriko birashika, reka ndabihebe hako nja kwiteranya n'umuryango wanje, papa mama abavukanyi, reka ndabihebe. Kandi idini ry'iwanje ntirishobora kundekura, ndafata umwanya kabisa ndabiheba. Mugabo agatima kongera karagaruka ati hako mubiheba ntimwofuma murondera iyindi nzira yoroshe. Hari ikibazo rero ca mbere giti none turaja gukora etat civile gusa hanyuma tuce dutaha, ntibishoboka nk'abakristo. Ni kwa kundi n'ubundi rya dini nyene ryo bandanya ariko bona ko yego tereka basi dukora ubukwe buciriye hagufi, aho bikunda ko badusengera muri aya madini yacu abiri ni hehe? Muri Katolika birakunda. Sawa, none za nyigisho bimwe bigisha bubatse, mbega wa muryango ni wabimenya bitaraba, umva hari ibibazo byinshi nye. Mugabo iyo hamaze kuboneka ikibazo umuntu arondera inyishu, turagenda turavyiganira, umupatiri arabitahura. Jewe ndashobora nkabaraganisha ta muntu numwe arenze kuri pare na marene ngo abahagarikizi banyu ahari. Je ico numva kirashoboka. Mugabo ndamusaba nti nta novuga gutyo hana abandi barapibliye ubugeni, baba baryohewe nyene barakora ubutumire bagaha abantu. Ni jewe byose ntavyo nkeneye. Nihagera ko dutumira abantu tuzorondera urundi rubanza tubatumira. Tushatwumvikana rero ko ducurika ibintu ko bikorwa, duhere ku bugeni tuzokore dote mu nyuma. Iyo dote rero twayifata nka reconciliation, ko ariko rubanza tuzoca duhurizamwo ego tuca turabyumvikana ko nigenda ubivuga iwawe bakavyemera. Kuja kuba kudakowe urazi ko mu Kirundi iyo basohora umugeni iteka no kumukosha. Ego nivyo tireka rero ugo rubanza bemere ko tuzorukoramo. Tinanje ndaja gutekenika muhira ndamenya ingene ndabigenza. Tushakumvikana candagenda ndaraba bamwe mu muryango bashobora kuvyumva, nk'umwe canke babiri, twe tuvugana turabana 10. Mugana giye negeramo umwe rudende
ibintu bimeze uku nuku ije ngomba ngira ubukwe butarigera buko nanse ko ducikirana arabitahura tuca tubikora muri iyo foroma turakora ubugeni mw'isengero turi abantu 4 n'uwo muvukanyi umwe na pati baradusengera turagenda kuri plage nk'abandi bose turi 4 turagenda turakora sino yitimisa byari nk'ibintu ngira ngo Rashera yari yateguye yarafise umuryango munini wa Katolika ngira abagenzi bitana ngo nabasamuragwa yego bari bamuteguriye ngira ngo kumusezera nico no kwitimisa rero ico kiraba turaja muri reception irimwe abantu ngira ngo nimba bari benshi bari 10 cyangwa 15 aho no kuvuga imugira byari biza umuntu atarenga umwe kandi niwe twari kumwe no muri ivyo birori turakora ubwo bukwe nkuko abandi bose babukora uretse ko atabatumire bari bahari nta ya majambo ngo umuryango wa naka oya ayo nta yarahari bavuga twebwe nyene kuko niko twari twabishatse biraba mugabo ivyo bimaze kuba bukeye byari byamenyekana uko iryo banga ryarakunze ko turigumya bitara ariko bimaze kuba ntibyari bigishoboka rero mbaze kubona bibaye naciye ngenda ndakoranya umuryango mu nyuma rero ndababwira ibyabaye ntibaryohewe kandi birumvikana bati aho twakoreye ubukwe bw'abandi wewe ni ugize ubukwe umengo urivye bwo mu gifuri nk'ubu ti mugabo baratiba barabitegera ti uwo mwakundanye twarabibona ico kibazo twarakibona ko mwatoye inyishu rero y'ingene byogera nta kundi reka tubahezage nyibuka twicaranye n'abavyeyi biwanje baturamubwira azoze muhira nta ngorane mugabo ntibari bwamenye ako kajede cyangwa urubanza rundi twabize aho nari ngiye kumviriza numve umuriro utahava waka yego uraka hanyuma urazima tuca dutegura ibizokurikira rero muri make nuko byagenze murakoze cyane ni nayo idasanzwe ni nayo n'ukuri y'ukwemera ni ntahe yo kwigisha abantu benshi kuko mu by'ukuri kumva uko kuntu mwaniyumviriye kugira urubanza mukabihuriza ko mu by'ukuri urukundo ruriho kandi urukundo rushingiye ku mukama Rachel ntabarumwire mu muryango w'abakirisu Katolika nabo nyene tuzi yuko amategeko y'umuryango w'Eklezia nayo nyene aba atavyorosha bavyakiriye gute mu muryango bumvise yuko mwahisemwo gufata iyo nzira nkuko yabivuze harageze ahavuga ati ibi bintu biragoye reka ndabihagarike uyo mwanya novuga yuko ari umwanya wangoye kubamwo cyane n'umuryango urabona yuko bingoye ku buryo nabo bibaza inyishu yoboneka iyo ariyo kugira ngo umve muri ico kiringo kitoroshe urumva umuntu mumaze kugira cheminuma y'imyaka irenga 10 yari 14 ukaca ubona iyo myaka umenga igiye sinovuga kubipfa gusa kuko haba hari ibyo wize k'uwo muntu mu buzima busanzwe mugabo ukabona yuko kimwe mwari mwifuza guhereza ko kigiye kwanka novuga yuko nimba hari igihe cambereye cyaremereye mu buzima ico gihe carimwo aho utabona isi aho kuko ivyo yavuga byaratahurika byari byumvikana 100%. Mugabo si hamwe wicara utabona naho uri gusenga ukabura uti Mana mbenda kubarira iki ukabura ukicara nyene nimburira nimba wicara nk'istati uhejeje ugataha hamutaronka ico uvuga urumva rero n'umuryango wari muri iyo ambigite ntiwabona dukora iki tumufashe gute novuga yuko ndafise umuvukanyi yihebeye Imana umupatiri ego
wovuga wewe wobona yuko umenga yari gushaka kumbwira ati guma kuri iyo nzira, mugabo nawe yavuga ati reka tubihereze Imana. Ndazi yuko uko umunsi wagenda yaraza kuntora hondi, kuko nawe yaba afise ibikorwa afise akora, akantwara ahantu muri adoration akansigaho, ati niwicaraho je ndagiye mu bikorwa ninaheza ndaza kukuraba aho ugejeje. Umva ngira yagomba sintwagwe cyane cyane ntiyagira abagenzi baza babinjizemo ibindi, ibyo urumva turabimwamwuko nk'uko yabivuze. No mukengurukira cyane kuko nibitangaro ni ntahikomeye kandi ndende, aho umuntu ariko aracagagura. Simbona aho no bihera kuvuga ngo mvuge merci, kuko merci ni jambo rito cyane. Kuko kuba yo vuga ati mbega aho bishoboka kugira ngo dushobore kuheza turi kumwe, aho bigendekana buke buke hoba hehe. Urumva yuko ni ingingo ntawe nk'umwana w'umuntu najewe hagera igihe kandengera, mugabo nkabishima nkabimushimira igihe cyose. Ico rero kimaze kubaho kubera ya periode twacamwo, novuga yuko amaze kumbwira ati genda ubwire umuryango nawe ibi, no kuvuga umuryango nawe wari witeze kubona inzira nantoyi yoboneka kugira ngo tuve muri iyo periode. No kuvuga ikintu cyose babona yuko gishobora gutanga inzira yo gutera intambwe, nta obstacle novuga ko yahaba. Gusa barabaza mwifuza ko bizofatiye ihe nzira, nanje nkaca ngaruka nkaca none mwifuza bizofatiye ihe nzira, kuko amaze kuba yokora ico navuga nti ikintu cyose gishoboka ndagitwara uko, kandi novuga nti nabo baraba gusa yuko ico kintu gishoboka gukorwa, bavuga bati natwe dukeneye yuko hoba intambuko bigatera intambwe. No kuvuga nta obstacle yahaba, avuze ikintu bakabona yuko ico kintu cyotuma ibintu bitera bije imbere, nta obstacle nimwe babishiramo. Bavuga bati uko Imana izoba yabitunganije bizogenda uko, kuko nk'abana b'abantu hari hageze aho tubona yuko natwe harimo ukundi kuboko, harimo iyindi nkomezi iriko iraturengera, ku buryo natwe twavuga tuti reka tubihe Imana duheze dukurikire. Mugo urumva hariho uwagize intambuko ya mbere yatumye ivyo byose vyigwa, nawe si uwundi mwamwumvise. Ego cyane yarafashe ingingo idasanzwe, kandi ngerageje kubyumva nuko nsanzwe ndabibona nukuri, nugira ntiyafashe riske yo kumva ko umuryango kumbure n'isengero bashobora kumuca mugara avuga ati reka duce mu nzira Imana ishaka, iyo nyene izomenya ingene iheze ikabitunganya, kandi turumva yuko yavuye ibitunganya. Ngaho rero muragize mariage, hanyuma muragiye kumvisha abavyeyi ivyo mwabayemwo n'ukuntu mwabikoze. Mwavuze yuko rwabaye urugamba kugira ngo bavyakire, mugabo barateba baravyakira, barabona ko atakundi nyene vyategerezwa kuba, cyane ko bari babazi kuva kera ko mugendanye imyaka itari mike. Dote rero irageze, yoba yarabaye dote canke mwaciye mubiherezaho? Mbe dote imaze kuba barahavuye barahutsa mu majambo, iyo dote yaba gute? Basaba umugeni yamaze kugenda byagenda gute? Byo byagenze gute? Murakoze. Wabaye mu bintu bari ibintu tukiba tukaravuga ngo ikugira ibintu by'igihuni, ubabyita ngo by'ububandi aragatera umenye n'umurago bakoresha tubagize ibintu bitamenyereye. Ubugeni burabaye nk'uko mubivuze, imiryango irabimenye, kwa shere bariho bari babizi. Jewe nije nagiye ntoramo umuvukanyi umwe gusa, kandi mbere yuko nja kubonana n'umuryango niwe nabanje gutuma genda unyumviririze Mutama, umuyagira uce ku masongo uvuge ko nzovyivugira wumve ingena vyakira. Abimubwiye ambwiye ati rindira nzoza kubinyibwirira, ibyo numva bitaba
iyumvire nawe kumva wawe yaragize ubugeni uhari ukomeye, papa wawe ntavyatsi, mama wawe ntavyatsi, abavukanye abajyango bakure bo tubihora. Mugabo je maze kwigira nibuka ko twaganiriye gushika nka 8 y'ijoro n'abavyeyi, mugabihera duhuje ati twari kubabara iyo twumva ari uwundi watwaye uwundi muri ubwo buryo, mugabo ko ari wa wundi nyene mwarashoboye kuronka inzira. Mu nyuma rero ndongera ndabakorana, nyamara rero hajya naho twagize bityo murazi ko mutigeze mumpoye kuya mugeni rero naho tubana no wideni baragukopesheje kirafashe umukopo w'umugeni ati mugabo niyo concession yashoboka. Rero ubu hageze ko mu nkwera nibuka papa kiriho arambwira ati yarakiri arambwira ati reka nzogenda gusaba uruhusha kuko urumva uko biri kose rwari urubanza mixte n'ubundi ruhuriramwo abantu b'amadini atandukanye. Reka je nzoja gusaba uruhusha uko jewe nari namaze kwireconcilia na eglise yiwanje, nagenda ndabona n'abakozi b'Imana nabo ndababwira uko byagenze. Barategera bati si intambamyi zavuye kuri mwebwe, ni intambamyi ziva ku ndero ingena amadini yubatse. Ndabari turareka reconciliation, ndasubira mu ishengero nk'umukristo nyene n'uyu munsi. Hanyuma rero ico gihe papa amaze kumubwira nti jewe ibyo mu idini nta kibazo cyo nzovyikorera, tireka nanje no gusaba tuzoze kugukwera. Ndabwira Rachel reka tugende mutegura itariki mubona ko ishoboka. Nibuka ko hari mu kwicumi na kabiri, sinibuka gusa neza itariki 2014, ego hari 2014 muri Desembre niho twagiye dote. Hanyuma nk'uko umuntu abyomba gukwa ararungika ubutumwa mu muryango uri nk'umugeni, je byari byoje ko nabitumuye niwe yari hafi yawe kandi ashobora kubushikira byoroshe. igenda umbarize hari nk'abazonca ingene nziga, kagenda kambariza inzoga turazumvikana ko ubu umunsi wa do turageze. Sinzi ntambamye yahabaye papa ntiyabonetse, sinibuka neza ko mugabo birafitanye isano na kwa kunye n'amadini yubatse. Nibuka ko yashiye ahitamo kurungika ubu muserukira na mama araza n'abandi bajyango bose, umuntu atarahari yari papa wenyine. Nibuka ko yambwiye ati hari ivyagoranye reka ndungi kunserukira, ncarungi kumuserukira turakora ubugeni plutôt dote. Ego ugenza umugirwa wo gukwa kurya abandi bose bawukora. Turaza wavuze uti mbe wasaba ufise, sinibuka navyo umushinga ntayo ingene yabivuze, ariko twari tumaze no kuronka umwana umwe yibuka. Ariko umugeni bamunzaniye nk'uko umengo ntaho tuzi na nyene kwa kundi nyene ko wari wabanje kumurungika muhira. Umengo namurungitse umunsi Gorobanza kwari rwose kabisa. Kandi bamunzaniye namukuye Bacha niwe ko n'umwana yaratata gose, sije nabonye umunsi urahise kuko ntiyamutwaranye. Umwana gumanye naramugumanye jewe, umwana arira gose. Ndavyibuka tuje muri iyo dote ya jararira. Gose yabonye nabonye mama we n'amasanamu y'iyo dote biraboneka ko bamumuzaniye yicaye hagiye imbere kugira ngo urumva yari ibintu nyene muraho twari mu munezero. Kandi zari zikitwara heba tukabitwera. Dote iraba baramuzana kweri, ndagenda kumutora kwa kundi nyene dote ziba gusa nuko twavuye aho tuja dutana niyo kindi kitamenyerewe. Muri dote nta ugenda atahanye mugabo Ye naranze ni nta wundi munsi ndabona ushaka kuvaho gutahanye. Byari biryoshe ku miryango yose yaraho, byahise akanovera kuko
noyita ko kwari kukuruhuka ego ati bya bintu bagira tutahari uyu munsi rero turahari imiryango iraryoherwa turatamba turatarika mugabo si kurande rwacu twaguma muri ya ndero ya Pantekote nyene hari ahantu tutarenza nuko hanyuma bihaba turataha tuba turahejeje imanza zose abantu bagira bateka. murakoze cyane kuri iyo ntahe mudusangije bakozi ba Action Vibes TV. Murumva yuko ni ibintu bitamenyerewe ariko kandi byarabaye kandi byagenze neza cyane. Wanashaka n'urugo ruhimbaye n'urugo ruteye igomwe. Mugabo mu nkundire ndabibarize mushinga ntahe ego biraciye muri iyo nzira yose birazungurutse murahereye kuri mariage muhereje kuri dote urugo rero ngugo ruraramye mumaze gushika mu rugo nta kantu k'intambamyi gashobora kuba kagiye karavyuka. Abarundi hariho imvugo bakunda gukoresha ngo ururimi rukoresha sigo rukurongora canke novuga ntirukubakira sinzi numbaze nta kantu k'intambamyi gashobora kuba karahabaye ngo muhave muvuga muti edayere murabona ko no kugira ngo turinde twubaka byaciye kure na kure hakaba intambamyi ishingiye kuri uko kuntu mwoba mudasangiye ukwemera. Mbega ibibondo mwibarutse ibibondo muri ko muribaruka mubirera gute mu bijanye no kwemera? Murakoze cyane. Jewe igihe maze gufata iyo ngingo tukavyumvikanako kuri jewe navuganye nta kindi kintu kizoza kiremereye kizotunanira gutorera umuti kurusha ibi tubayemwo dutoreye umuti. Nibuka turiko muri iyo misa turi bane umupatiri yariko adusomera imisa yaracishijemo akantu ariko aravuga umupatiri akunda gutera inkuru cane ngo metusere wewe ntitukugaba muri katolika ngo nta nico tukubatse ngo ariko Rachel n'abana muzibaruka n'abakatolika icyo gihe naciye ntwenga nabwira nti ibyo twakemuye bisumba ivyo ntituzohava dupfa ukwemera kw'abana mu mutima mugabo sinamwishuye muri ico gihe. Ngaho turashitse mu rugo jewe ishure nigako nama mbona imigenzo ya katolika imigenzo ingene basenga ingene bavuga amashapure canke irozare ntavyo nzi neza mugabo mfise abagenzi b'abakatolika nari mfise abo twigana narabibona muri eterna umwanya babimaramo. Ikintu conyene muri jewe navuga nti nawe icumba ntikizohava gihinduka ic'amasengesho yo kuvugiramwo irozare n'ishapure. Haraho uruva umuntu ataha ugasanga atashe yiruhiye akeneye kuja kuruhuka hahava asanga mugenzi we yahagihinduye isengero. Ivyo ntabyo twigeze tuvugana washaka muga nivyo je niyumviye ndavuga nti ivyo byose nawe nyene arazi ko tubanye kwemera gutandukanye twebwe n'ukura muri Pentecote nta bintu birebire tugira ni mwisengero canke ugombye gusengera muhira mu byo kumugoroba nyene ugomba kuryama biraba mugabo si ibintu rituwere gose. Rero tumaze gushika muri urwo rugo twe twabona yuko intambara nini twayihejeje kandi niko vyagenze kandi no gushika uno munsi wararubayemo akeneye gusenga agafata umwanya wiwe agasenga akeneye kuja mu misa igira amahoro agataha turabibamwuko nanje bikabuko. Tumaze kuronka abana rero musanzwe mu idini wacu umuntu abatizwa ari wakisabiye no kuvuga bisaba ko abamaze gushobora kuvuga no kwiga ivy'idini mugabo muri katolika barabatiza abana bakiri bato niko idini ryubatse bafise intumbero zabo. Jewe ico gihe navuga nti jewe sinzohava nshira umwana mu mugongo muje kumuhezagiza mu idini wacu ibibaho mugenda mwese muri babiri abana bazoja gusenga aho bishoboka. Nukuvuga aho bishoboka no kuvuga kuva kuri iyo myaka yabo mike bafise aho bishoboka bazoje gusenga kugira abana bakurana indero bishenge ageze kubatizwa. None idini ritateye ingorane jewe
byotera ingorane abana batatu nico babiziko jewe ni shwa nakoze umwana nawe shwa imugirira umuvyeyi ashobora kuyikorera abana rero iyo bageze kubatizwa baragenda bakabatizwa muri katolika bakagira ya migigwa yose imanza tukazikora iyo dufise uburyo kandi n'abajyango bibanje bakaza ivyo nta ngwane nimwe bidutera vrema abana babatizwa iyo bishoboka bagasengera iyo bishoboka igihe bakuze bakavuga bati none je sinohinde aho tibyoje nta ruhara zoba ndabifise mugabo gushika uyu munsi nukuri nta ngorane nimwe twigeze kugira mu rugo tuhabaye nk'uko abandi bose bahaba muri ubwo butandukanye bwacu bw'ukuntu Kashere ntabara mutusangize twebwe abakunzi ba Axia ukuntu mwiyumva mufise umushinga nahe nk'uyu mudusangize mva akanyamuneza muri mwo nuko mukora kugira ngo mugume muri iyo mudu y'urugo rw'iteka nk'uko kose nukuri navuze nti hariho ibintu bamwo bikakurengera nibaza icyo nagitangiye inyishu ukabona ko harimo iyindi nkomezi wewe utabonesha amaso mugabo wowe ukabishimira ububona oya jewe ngeze kuri ico amajambo ambana makene nabivuze n'ukuri n'ubu simbona amajambo nohava nkoresha ico mvuga gusa ndamushimira nkashimira niyo mana imuha izo nkomezi kuko murumva yuko si bya bose kuba wohimbarirwa mu rugo umushinga nawe wawe akakunezerererwa umusabye uruhusha kuko nk'uko babivuze twebwe harabaho ibintu by'amarotrete uragenda ukamara nk'indwi na telefone ntukoreshe turagira ibisabisho by'amanevene urumva hari ibintu bigusaba umwanya rero nk'iyo ubonye umushinga ntahe wawe ntimusange ukwemera arakurekuye indwi yose uragiye muri retraite azi yuko uri mu byo gusenga mugabo wewe kubera ukwemera kwiwe ntazi cyane ngo bitera bija hehe mugabo akabinezerererwa kumva yuko ahaye uruhusha umukenyezi wiwe aje nuvuga n'ibintu uhereye hasi uwo umunsi wohera uri kuravuga kuko akantu kose woronka ucu bikoraniriza hamwe ukavuga uti nukuri Imana ibampezagirire yongere ibahezagire isubire ibahezagire ibazigame ibihe byose kuko naje harageraho bindengera nkarengerwa kandi nk'uko abivuze murazi yuko turiko turategura ivyo by'abana harageraho basaba abavyeyi ko baja kwiga nagira ndabamenyeshe ko nta munsi n'umwe nijana niyaba yafatiriwe nakunze kubabwira yuko umwanya wiwe atari munini ico nkora ndamuha iyo programme kare nta munsi n'umwe urumva yuko dufite ibibondo bine nta munsi n'umwe ndabona intambara kuri icyo kintu by'ukuri ahubwo nije ngaruka nkavuga nti nije ngaruka nkabona nti kubisanzwe hari igihe ngorana nkibagira nkashaka kurenza n'ukuri nkagaruka kumva nosa nkasaba imbabazi muri jewe n'ukuri nawene ndumva no musaba imbabazi kuko hari igihe nanje bindenga n'ukuri byose mbona yuko wewe aragerageza kandi byose arabitunganya neza mugaje yo nkasanga wa mwanya hari aho ngomba kumurengera kubera wa mwanya muremure mugabo byose bikagaruka muri wa mwumvikano bikagaruka muri rwa rukundo bikagaruka muri rwa bumwe bigaheza bikatwubaka bikagenda neza murakoze cyane dutere tugana ku musozo wa kino kiyago cyacu mushinga ntahe Metusela nukuri turumva ko harabaye Kristo ngo niwe yiguze ishengero niko umugabo mu kugira ubugeni mu nyigisho bahabwa
bakubwira bati uzomenya yuko umugore utegerezwa kumwigura nk'icenge. Turumva yuko mwagerageje guca mu makanda ya Kristo mutitangaho mu nzira zigoye, mugabo kugira ngo urugo rwanyu rushoboke murabandanya munaruvomera mumaze no kurushinga kugira ngo ntihazogire ikintu na kimwe kiruhungabanya. Akamotera abashinga naye bariko barakurikira kino kiganiro cacu ko barakaye kugira ngo urugo rwabo urugo rw'iteka nkuko tubona urugo rwanya urugo rw'iteka. Murakoze. Icambere nuko iyo uri kurakora ibintu byiza kubyirabisha ko wenyene, kuko iyo byirabishije ko ubibonamo inyungu ziwawe gusa. Ico ni cambere. Ica kabiri, imyaka dufise umuntu arabona abasangiye ukwemera babana neza canke bakabana nabi, birashika naho ataba ari byo abantu bifuza. Rero amadini nta ruhara afise mu kungena abantu bazobana, ni nk'indero ducamwo kugira ikugorore. Burya amadini yose atwigisha byiza. Rero iyo hageze kushinga urugo, raba intumbero ufise niyi, nuko ngira urugo rwiza. Kugira urugo rwiza rero nuko wumvikana n'uwo mugubakanye. Amadini bisigaye ni indero gusa adushiramwo bikakuviramo kuba umuntu w'intungane. Rero dukora ibintu tutariko turondera inyungu zacu bwite, kuko iyo nkashaka kurondera inyungu ziwanje bwite nari kuvuga nti none sinogenda kurondera uwundi mugeni mu idini wacu, nari gushobora kubikora gutya. Yego, ariko ugasanga urwo rugo rubaye muri kandi wazanye uwo muri kumwe mu idini neza cyane. Yego, nico gituma abantu inama nogira abantu iyo hageze gufata ingingo, uraba kufasha ingingo urabe mbega intumbero igihe waja kuresha uwo mugeni mwari mufise yihe ntumbero. Nimba mwari mufise intumbero yo kubana, ukamuresha atari mu idini urimo, ukamuresha uzi idini urimo ingene ryubatse, tegura ingene muzoshika ku ntumbero yawe. Aho bishoboka mu bikore, kuko burya nta voie de sortie yobura. Habasigaye gusa kumenya ati mbega ubundi bwo mu mico y'ikirundi tumenyereye ko umengo umukobwa umukuri arakaza mu idini ry'umuhungu. Mugabo iyo ni ikintu dushira mu mitwe gusa. Umengo urasuzuguritse, mbe mpindura idini, mbe ndondere iriri netre, mbe ari uzubona ubwo bwabaye abantu bagashima kurondera umuntu abasengera basanze ahandi hantu atadini na rimwe ririmo. Niyo solution baba batora. Mugabo ico novuga ni idini riraduha indero, mugabo kubana mu rugo naho ni kindi. Ni intumbero yo muba mwarihaye, ntihaze hagira umuntu asitazwa n'ico. Yego cyane. Aho kumwe wese azorondera ati mbe kuri ibi twebwe biri imbere yacu voie inyishu wobicisha ariko kugira dukora ubwo buhe. Mumva ko twe twabicuritse, niyo nyishu twe twabonye, niyo mwabonye kandi yarashobotse. Yego, rero abantu ntibabowe. Amadini aratuboha, amadini aratuboha, ugasigara ufata idini nk'ikigirwamana. Jewe hako ntogirira ubugeni ngano tuma ndabuhe, ngabo ugasanga nta nyungu bikuzaniye. Yego cyane. Dusenge tugira ukwemera, mugaba amadini ntatubere ibitsitaza, ntatubere imigozi tuje kuyagira ibigirwamana. Niyo jambo numva nobwira abakunzi bino televiziyo. Murakoze cyane ku mpanuro zidasanzwe muduhaye. Kashere namwe umupfasoni yo vomera gute urukundo mu muryango kugira ngo urugo rushishikare kuba urw'iteka? Nk'umupfasoni turahamagarirwa cyane kubaha, turahamagarirwa cyane kubaha, tukabaho turondera akanyamuneza mu rugo, tukabaho turondera yuko atacoza gituma urugo rutabaho mu gahimbare. Ni ukuvuga agahimbare ka mbere kazanwa n'umukenyezi mu rugo. Ni ukuvuga mu rugo umukenyezi atagwaniriye uwo munezero uragenda ukagenda kagirire. Ni ukuvuga umukenyezi yararemanywe ingabire, novuga yuko
abashingantahe baba bayifise ntazi urugero mugabo nk'umukenyezi byaba bigoye byaba bimeze neza urafise ingabire yuko muri vyose utegerezwa kwama urondera ingene ushira umunezero mu rugo. Nico rero nosaba yuko nk'abakenyezi bagenzanje cyane cyane mu bigoye nk'umukenyezi ishingiro ryo kurwana n'ivyo bigoye mu guharanira akanyamuneza ku rugo, mu guharanira gukomeza rwa rukundo no mu bigoye nyene, kuko uvuze uti ndahevye ubuhevye nyene nukuvuga vyose bica biba bibi. Mugabo uvuze uti je ndahagaze nk'umukenyezi nubwo vyoba bigoye nubwo vyoba bitameze uko nabishaka ntegerezwa guharanira akanyamuneza, ntegerezwa guharanira urukundo mu rugo, nukuri biraheza bigatungana bikagenda neza. Numva ariyo mpanuro noha abakenyezi bagenzanje kwama bazi yuko mu rugo akanyamuneza gategwa ubwa mbere kazanwa n'umukenyezi, hama ugafasha uwo mwubakanye mugafatanya urugendo. Murakoze cyane, akaba ari no ngaha duciye dusozerera kino kiganiro cacu bakunzi ba Action Vibes TV. Mwafasha akaryo ko kugikurikirana, ndizera yuko mukuyemwo inyigisho idasanzwe mu ntahe ya runo rugo mubona ruri imbere yacu. Nahanyu rero ho kugira ngo musabikanye ino ntahe ishike henshi hashoboka, yigishe ingo nyinshi, yigishe benshi bariko baritegurira gushinga ingo. Nyibagire kugira sabone, mwongere mugire j'aime, eka n'amakomantere yanyu tuyakeneye kugira ngo abandanya twubaka, abandanya dufasha kubona ingene tubatunganiriza neza ivyo mwipfuza. Mu gusozera musubire mwidondore abariko barabakurikirana. Murakoze, jewe nkuko nabikoze nitwa Metusera Nsabimbona, abantu bakanyendo no mukenyezi. Hanyuma munatubabarire ndumva twabakiririye muhira, haba hari abadoda amasafuriya abagira utunaturiya. Ego hanyuma turabashimiye namwe kubona mwatugendeye. Ego mwakoze cyane n'ukuri kuduha akanya mukatuyagira mukadusabikaniriza ibyanyu, n'ukuri ntimushobora kubibaza ko ari ikintu kidasanzwe. Turagiriye ubuntu kuronka intahe nkiyi, nibahekwe bubahuka kuvuga ivyabo. Mwakoze cyane. Murakoze namwe. Hashere namwe tubakengurukire cyane. Ego naje ndabashimiye rwose. Ego nongera nshimira n'umushinga ntayo wanje. Ego ndamusabira Imana ikomeze imumpezagirire. Amen. Nuko rero namwe mwakoze kutugendera, nejo karibu kandi. Ego murakoze cyane. Je ari Edmo Kwizera ku bwa Action Vibes TV. Gira iteka aho muri hose, mwongere muri risabikanyirize n'abandi. Bye bye.